Okay, ushaka nyene muziki yacu itere imbere kweri ingo uraba ama talent tufise ngaha muri Australia muri Adelaide especially. Tufise abantu nyene bafise ama talent lakini nta support dufise. Kora support nyene iri ngaha muhira abantu at the end of the day never give up, put God first, better things will come. Nuko nababwira kabisa. Cherry Brown. Abantu bavuga ko waguye ngo babwire iki? Tuve Australia, Abarundi cyane o abakongomani, Africans general bakuna ama wedding. Don't get me wrong. Mvuga kure. Ndavyumva nukuri. So ndaravye okay wedding day. Kura je mu performance, tere bakunda ku invite me ku ma shows. Kangira indirimbo wa wedding. Bantumiye nti ngikuririmba ati nyene mufise wedding ndo baririmba akantu nyene nuko nyene abirabure for example when I say Africans hari different groups. Hari bavuga nyene nkaba East Africa, West Africa. Uvuze nkaba Nigeria. Ufate Nigeria music nyene. Urazi industry ya Nigeria ya music industry. Aba David bari kure. Why go have unity? Bafise support. Simvuga ati Abarundi bafise support. Bafise support lakini ntibashaka umuntu agere kure. They wish okay for muchongeza mvuga ati they want you to be successful. They wish you all the best but once you make it they hate it. They don't come against you. Wabo nuko nya abirabure bameze nka African Burundians nyene nkuko bakwizenya ati I wish you the best nyene uzogere kure akini ushije kuri level nyene bakumye hagira progress niba chagira U-turn bacagwa tumwihoza umuhungu to be honest je Wasafi nayikunda cyane Diamond tena n'umuntu nyenda ndabibabwiye kabisa niwe nyindize kabisa hano nyenda nage muri Africa nashavuga muri Wasafi ntarabe nyene ndabe ibintu bimeze urashikayo muri studio ndashikayo nyene Jerry Brown ari live numvise nyene amahoro numvise peace numvise nyene kabisa ati ndingaha nyene live tukona Diamond akini nyene hari fresh nyene experience nyene yataye nyene hari ibintu byiza n'ibintu ndaciyemo n'ibintu byose kabisa akini gushima Imana nyene. Okay, yes. Reka nsubire ndakuramutse ndakwifuriza ibihe byiza. Ni The Story Room TV turagarutse mu biganiro turi hano kuri Adorable Home Care Community Center. Je nitwa Felix turi hano mu gisagara cha Adelaide mu gihugu cha Australia. Turashimira Imana kandi nabahuri ndizera yo kushimira Imana nimba bitameze neza Imana niyo nkuru ukomeze kwizera. Imana izokwishura kubera iki wewe kwamira uri mu bibazo erega na uri umwuzukuru wa Abraham. Cherry Brown. Yes. Wewe uri umwuzukuru wa Abraham. Ego kabisa. Cherry Brown niwe mutumire wacu uno munsi hano rero kuri Adorable Community Home Care hari sare nini nziza cyane muze mudushorere hari isare nini ushobora gukoreramo ibintu byose bishoboka umuntu akeneye gukora ka birthday umuntu akeneye gukota kugira ngo ibintu bimere neza ubukwe engagement abakora yubire anniversary Cherry Brown. Yes. Cherry Brown warubizi yuko yubire bisobanura anniversary ntabyo ndarizi akinge nabimenya Cherry Brown gutembwa Ashinisa kabisa nshima. Umaze iminsi kabisa byinshi utaza kunsura sinzi gituma wampevye. Anajua maisha ya msanii ubuzima bw'abasani nukutamenya guza kuramuza inshuti abagenzi. Oya mugabo gusa ni busy n'ubuzima. Cherry Brown twavuye kure je na wewe urabizi. Hari amafoto yawe ya kera mwamwe turi kumwe umunsi na ya postings. Uzomara iminsi utavuga. Uzomara mad. Gute rero. Wangu ni sawa kabisa. Wewe iminsi yose ni kuvuga Brown yawe yitwa Cherry Brown ntigere wisiga inyuma. The one and only. Sikari n'urusengero ruraho usanga hari abana nubaka icambara Cherry Brown. Jeffis abashi beshi nyera bankurikira tena ndashima. Make Cherry Brown amaze kugera kure. Cherry Brown imaze kuba brand ikomeye cyane. Nivyo? Sikomeye cyane nyene turagerageza nyene utafika tu. Hanyuma ikindi Cherry Brown nugera mu Burundi yego usura mu Burundi next time cyangwa ukabona abandi ba friend bariko bajayo ubabwire yuko dufise inzu nziza cyane
abantu bashikiramwo by'igihe gito ibyo bita maison de passage urumva sa nta kibazo hamwe bw'abasani yego ukeneye no gushutinga aka video uri muri iyo nzu ndakubwiza kuri inzu nziza cyane uravye kuri rubuga rwacu urayibonaho ni inzu nziza pe standard ziburaye nyene swimming pool yarimwo akantu k'akagarden ko kwicara ugasama kayaga ifise ikigereje kinini woshobora no kuhakorera party abantu 50 bakicaraho ni fresh ifise ama security cameras ifise kitchen nizi kitchen nyene zanyu nyene zino urumva ni inzu nziza cyane muzobwira abafrende bawe kabisa badushorere turabadu telefone kuri izo nimero zacu ziri ngaho kuri screen tushobora kubabwira ibintu byagenda neza hakabaho ni imodoka kandi yo kugiramo imodoka yo kugiramwo my friend naho ukenera imodoka 10 uravuga tukazikuronderera kandi ku mahera makeya kandi ibintu bikagenda neza ni next time umunsi wagiye muri Afrika utanze telefone ngo unshorere uzomarana kabisa basha ndo gutelefona kabisa sino kwibagira nabonye nyene n'inzu ya hatari Jerry Brown yego wowe uri umwe mu baririmbyi dukunda kubona uririmba hano muri community z'abarundi abakongomani ama weddings utumigwa mu ma events atandukanye hano muri South Australia uri kubyifatamwe neza pe last time twarakoranye interview iri mu Cyongereza mbwa uno munsi ndashimye ko tuvuge Kirundi ndaje ko Kirundi cyawe ari gikeyi atari cyinshi ariko you will just try Dumurundi me Kirundi nye kirimo muri jewe ntaco we can mix oya ntangorane Kirundi nye kirimo all right watubwiye ibitari bike kubijanye n'urugendo rwawe rwa music yego gushika uno munsi aho bigeze Jerry Brown tell us about your journey bigeze he byatanguye gute gushika uno munsi aho ugeze wangu ni story nye ya hatari me nukuvuga nukuvuga nye ndatanguye mu makwaya kuririmba makwaya kwaya twasonga mbere international gospel band ni furagwa oya sinakuye me batanguye okay come oya marero amadirimba imyaka nyene mfise imyaka nka 16 17 uraza amashuri nyene ngaho nyene kuna pambana n'amashuri cyabirangora gatoyi kandi kampebe kwaya focusing amashuri nyene kwa moya go practice in the office ngena nyene nkurikirana amashuri after that nyene amashuri yaheze hakugaruka mu kwaya amashuri yaheze kugaruka nyene akinace nyene turakomereza hari yacha nkomeza kenga nkunda umuziki akine mbandanye ngira umuziki akincangira independence nyene yo kugira umuziki by myself nyene uko ariko rero iyo ubanza ukagaruka mu ikwaya ukongera ugakomeza mu ikwaya niho byari kuryoha gusumba nuvuga yego nyene nukuvuga nye kwikwaya nacaririmba Imana nacakunda Imana nyene nukurimba gusa nibisanzwe Jerry indirimbo za uririmba indirimbo z'Imana ndirimba y'urukundo nukuvuga nyene urazi mu yisi dukeneye urukundo tena indirimbo zanje zishi cyane ifise inspiration ifise nyakaru nyene kazana ka message uraje nk'aba youth nyene mu yimisi nyene aba youth nyene n'abantu babe kabisa uravye nka these kids now generation yo ngaha abantu nyene babona muri street batafise akamaro so je muziki ni kuyafasha abo bana ukavafasha abo banyera aba teenager kabanga ka message kazobafasha mu buzima nyene babandanye duherukana waraje twakoze interview it's been about 2 years ago I think so yeah I think it's been 2 years ago yeah ndabona hari indirimbo nyinshi wagiye usohora wagiye uturirimbira wagiye performinga ku ma weddings hari nizo nabonye wagiye performingira za Tanzania hehe uriko urazamuka neza ibintu bigeze hehe urashimira Imana rero canke warahejeje oya kweri kabisa nashimira Imana kuvuga ati muziki yanje igeze kure Burundi Tanzania Rwanda Congo you know hama West Africa kweri kabisa byose n'ugushima Imana kwera ndabonye nyene asha navuye kure tena nyene wazi nyoshira Imana imbere ukiza Imana yagufasha mu bintu byinshi tena by'umuziki nyirazi journey y'umuziki nyene wagoye cyane akenyene ugashira Imana nyene imbere ukavuga Imana fasha kabisa mu journey iragufasha kabisa tena n'ugushima byose Jerry Brown mu ndirimbo ziwashira Imana imbere shira Imana imbere urasenga yego usengera he
Jason muri Amazing Grace akenye no kuvuga Amazing Grace Church. Akenye kuvuga na that was before but now nyene no kuvuga ati nafashaga senga ko ngaha nyene kari ne oya ndabonye agasenga kari nearby my house Agasengero kameze gute cyangwa ishengero ndabonye senga ndabonye okay gatoyi nurini ya wangu ndabonye urushengero nyene runini ya cyane batego kabisa rumye rufisanye aba tukocha nyene kwaje nkunda ikintu nyene cha motukocha koraje nge mu buzima si byiza nye kuvuga ati Abarundi gusa bari ngaha aba African aba English you know aba English bari ngaha aba Spanish bari ngaha nkunda kanisa iri motukocha kwa twese rusenga Imana imwe nta gutandukana nyene so nkunda nye church ize nye hari abantu bari different rero ijya indi shengero waho rusengera mu wavuze ni Amazing Grace Amazing usubiye bazokwakire nk'umushitsi mama aracasenga hajya no kuva nye turacanye family yanje iracaye nuko nyene Jerry Brown indirimbo yawe yitwa Wedding Day ifise 104Ks yes izi views ni izukuri ntaza fake kirimo kwere kabisa inzukuri uravye nyene ama wedding nyene ni kintu kihatari ngaha muri Adelaide abantu bakunda ama wedding especially aba Africans babonye wedding nyene na invitation taifise wangu bash ugana wirondera no kuvuga nyene naciye mvuga ati kambasi kora Abarundi bakunda ama wedding irangira ikintu nyene bavuga ati basi ati tijere nyene ati akunda nande basi jere na wati you know azoronga ryari ndabanyira ka surprise kuri video ndabaye kintu kiri special nkibona nari nimviye ko warongoye byarangiye ni benshi batelefone mama ati timati jere yarongoye na pasta ya telefone je yarongoye no kuvuga ni kintu cyabacanga abantu cyabaye nka surprise tena ayo ma views nyachava mu abo bantu nyene bari surprise je yarongoye uko nyene uko nyene nashaka kuronda idea ya wedding no nyama ukunda ufata abantu nyene nka cyo nabonye Jerry kabisa abantu umuntu ariko arambara impeta ngize ni basi karabaye wa musore wanje aragiye nico gitubanye naco no hayo ma views nyene abantu baye bashangaye nyene bagati wa akantu wagize kugira n'ama views kandi uko nyene n'abarundi nyene bankurikira nyene bafata imiziki yanje bayemeye atego kwere ati umuhungu nyene ageze kure Jerry Brown Jerry Brown ni umuririmvyi nawe ariko agerageza kuraba ko yozamuka aririmbira hano muri Adelaide mu ntara ya Australia y'amajepfo ari naho cyo turakorera ibiganiro Jerry Brown twibutse kiya gihe umenga sinzi ko atubwiye ibibazo ugenda uhura navyo muri no rugendo rwawe rw'umuziki ni ibibazo ibihe bikuru wovuga bikunda kukugora support no courage kuri jewe mbona support mu Barundi nta iriyo kabisa kora wogira nka for example ushaka gutera imbere uka release nk'indirimbo ugacituma ku muntu ati basi bro washaka kuyisharing kwishaka kuri status kwa nyendo vise nka simyanya ngo bivuga nka weave nka jealous nyene nyene utashaka umuntu agena imbere uca wumva nyete kabisa ati sharing iyi video abagenzi banje kairaba achafata abagenzi bacu baze kuri jewe nyene wawe ni kintu nya birawe bafise nyene bafise nk'ukuntu nye baba atishaka umuntu agene kure reka basi nyene tumwihoze nyene nico nyene nabonye kikigore muri industry y'Abarundi niba support kabisa tena babonye nyene ugira umuziki ucaga tumungu ntazogera kure ko gufata ubuntu nye ku mugongo avuga ati basi ngo du supporting try future yawe kizogera kure nijo nyene ndabonye ikindi ni kuvuga aho ugira umuziki uraze producing utavise mu producer kugira umuziki biragoranye cyane amahera nyene kurondera umuntu nyene ari fresh akomeye aba artist nyene byatugora kweri akine nico nabonye music ariko manda ko utumirwa kuri event za community y'Abarundi abakongomani aba Liberian manda ko ndi kuratambu serebu kubita ama backflips ibintu bimeze neza abako community irabafasha kuri babeshya nyine kora abirabure for example when I say Africans hari different groups hari bavuga nyine nk'aba East Africa West Africa uvuze nk'aba Nigeria ufate Nigeria music nyene urazi industry ya Nigeria ya music industry aba David bari kure why go have unity have support simvuga ati Abarundi bafise support akini ntibashaka umuntu agere kure they wish okay for mu Cyongereza mvuga ati they want you to be successful they wish you all the best but once you make it
they hate it. They don't become against you. Wabo nuko nye abirabure bameze nka African Burundians nyene nkuko bakwizeye ati I wish you the best nyene uzogere kure akini ushije kuri level nye bakumye hagira progress ne bacagira U-turn bacagwa tumwihoza umuhungu kwa babo progress nuko tumeze kabisa dufata mu mugongo tuvuga ati ngo tunguye tumusonga ko nyene tumupushing tumufashe nawe akure nk'aba Nigeria nk'abandi nyene hiyo simya kubitahura uno munsi nshaka ndagusabe uze kundirimbira akaririmbo kamwe nta kibazo last time ntiwandirimbiye hari abasani benshi baza kuri kamera bakanka kuririmba je wamaje kandi kuri abaririmbyi no mpamukere tumenye gute ko muzi kuririmba uririmbe twumve sivyo nzico abantu benshi nguravuga ngo abaririmbyi ngo baririmba ngo bagasanga ngo bagakoresha autotune sindi nama effect yandi bariyo ya kamera neza bariyo kabisa bariyo kweli wewe uraza kundirimbira mu kanya nta kibazo shireka tukirengana Cherry Brown yes ndabona urafisa aba subscribers 2.4k yeah original so fake ni bake ayo gasanga hari ama views 104k 53k kuri jealously why bigenda gute usange aba subscribers ari bake bon ndibagiye kugubwira hari kibazo dufise mu ma industry especially mu Africans nyene hari ukuntu bakoresha ibintu bya fake tena bivuze ku kamera bakagura ama likes akiri batafise iyo ngabiro nka talent kumashaka kugena kuronka nka 10k 10,000 views uronka 10,000 views utazi kuririmba utazi kugira ikintu ndabonye benshi kabisa ivyo barabigira tena jewe muzima bwanje kuba original shaka kugeranya step by step abantu bavuganye ati umuhungu nyene ahaduga wabonye siyo nyene umunsi umwe nyene umuhati atagura ama subscriber aronke nka 50k ufise nyama views make je ngendera nyene uko nyene step zamuke buke abantu babonye kabisa umuhungu ahagera kuri bikorwa byawe mugabo bigende bizamuka tena je kweli ama views nyene ndakura magenzi kwa nkunda kubwiye nkunda moto coach sinkunda gusati je ngwa mu Barundi nguma mu marebe nkunda bose hamwe kwera as together music is university. How do you promote your music? How do I promote my music? Promote my music nyama ma social media hariyo Facebook hariyo Instagram hariyo Snapchat hariyo WhatsApp abagenzi bariyo ama performance ama show afashana yego kweli. Waragiye muri Tanzania narakubonye muri Wasafi TV. Yeah. Tell us how was that experience? To be honest, Wasafi naikunda cyane. Diamond tena n'umuntu nyenda ndabibabwiye kabisa. Niwe nyindize kabisa. Hano nyenda nage muri Africa nashaka muri Wasafi ntarabe nyenda ndabe ibintu bimeze. Urashikayo muri studio. Ndashikayo nyenda Jerry Brown ari live. Numvise nyenda amahoro, numvise peace, numvise nyenda kabisa ati ndingaha nyenda live. Tukubona Diamond. Akenyene hari fresh mbere experience nyene yataye nyene hari ibintu byiza n'ibintu ndaciyemo n'ibintu byose kabisa kino gushima Imana nyene ndagaruke n'amahoro baguhaye interview go nyene bama interview baramanyene ma promotion nuko nyene nuko okay mu Burundi naho byagenze gute abandi baragana mu Burundi bakani promotinga tukabona indirimbo zawe ziko ziravuzwa ku radio we waragiye mu Burundi mugabo mega nta promotion wakoze byagenze gute kora ndage muri Burundi nta kirundi ayimenya kabisa umenye no muzi nukuvuga je no Burundi tena urazi bakurenga muri Australia nyene na Burundi kiri umwana mutoye kabisa imyaka 8 cyo wiyumvira imyaka bamarero nasubiyeho nka 16 years later nuvuga rero je ngaha ubuzima bwanje ndabukoreye bwabaye ngaha muri Adelaide Australia so ngiye muri Africa yari experience nyene kuri sinabonye ubuzima bwa Africa ndumwana sinabifatiye mu mutwe cyane numva gusa amajambo ngira nyene mvuga ati wangu ni hatari kuri hajya muri Burundi bakoresha France cyane nyene utaze guharura amahera bavuga mu France hamarira amahera atandukanye nyene ngene utanga amahera ngene ubuzima sinadabuze kabisa tena je nagiye muri Africa kuri wedding y'umujama wo ngaha muri Adelaide so nukuvuga nyese nangiye ngaha kugira muziki kugira sinagiye gusa gufasha umugezi nyene afise wedding harusi ntibige dufata umwanya ngo we promoting nta mwana harusi kabisa cyane yari rya mbere kugira muri Burundi ntitwara nko tugende umustar wazinyene ati fiki yavuze ko yagiye igitega agakora concert igisagara cyose kigahaguruka we kutakoze concert
Concert fikira nyene fikira simenya nyene you know when you win kabisa una different plan. Yeah, people have different plans kweli. Gutegura gusubira mu Burundi ro vuba. Akini kweli Burundi ndo hasubira nibaza next year. Mpayafata nka umwanya ngire nka building team nka empire. Ngiye haja muri Burundi ndo afise nk'umuntu nyazohora nyereka nyene ibintu bimeze. Yeno kuvuga nyete dukora ni team yanje. Ibintu bizoba biri sawa tuzoga tour soon. Mwebwe aba artiste kubera iki umenga ntimushiramo inguvu nyinshi cyane mu kwipromotinga kuri za social media zifatanye n'abantu bo mu Burundi ku maradio yo mu Burundi ku mbuga zitandukanye zo mu Burundi why umenga ntimuriyo cyane ngo mwipromotinge murabe ko bo bamenya hariya na bo ingorane zirimo aba promoter bari hariya kora ko bamenya tukuvuye muri Australia uri mu diaspora birazana ingorane kabisa kwera amahera acaduga wabonye hamaye amahera gusaba batandukanye for example uri muri Burundi wachaye bavuga ati nkore promotion ni make hari ugiye kinganye cyo gati uyu muhungu ko ari ngo tumwibe basi kumufata so kukwiba katumufate tumucaje amahera menshi mugasuko kwiba kuko ubu yafise kandi yafise bakayakwaka nta kibi kiba kirimo uraza ubuzima ngabo buragona nganga bagati hano uba mu nzu inzu amahera uri inzu hano si menshi none ni menshi kabisa akenyene akene ubuzima urazinyene ngaha nyene ukuronka amahera menshi ni nakugiye kugura ibintu teza guspendinga menshi nuko bimeze akenye mwikorera promotion tuvyumvikana promotion afasha muri Burundi actually mwikorera promotion ku mbuga zo mu Burundi oya je promotion mimi si kumpangia promotion muri Burundi tena ndabonye nyene hariyo benefit umuntu nabonye akunda kugerageza gakora promotion ni Pawan Augustin Pawan kabisa nyene uro kufanya indirimbo ziwe zivuga ku radio y'u Burundi bakamuha nama award mu gihe za tose neza muri uko kwezi ariko abandi umenga ntimubyitaho cyane uko je nakubwiye nukuri je nakuriye ngaha muri Australia wabonye cyaye mu burama network mukatubaza tukabarangira abantu amaze nakubwire je nakuriye ngaha muri Australia Augustin yakuriye hiyo nyene akenyene kuvuga je imyaka yanje yose ine ngaha muri Australia wabonye je rero kuvuga ati jenge muri Africa nta numujaba nari nimenye nta numwe nari menya kabisa ari nk'umuntu yari fresh nabandi bavuga ati bajya tuvisa relative muhira ntabo ndarizi babonye jewe nta numwe kabisa weche wiyumvira nyene none promotion yo kura hehe ari umuntu agiye muri country nyene ari yawe kiri utazi ikintu so je nari nk'umuntu yari fresh akinye ndabonye narosa ma connection narosa abantu bashaka kuntwara inzira nyati wege nuko akine kwere kabisa promotion muri Burundi rafashana tena ndakunda abarundi nakunda muziki wa Burundi tena nakunda nyene ibyo bahagiranye babafasha mu Burundi ukunda nde mubasane mu Burundi mubasane aroba Big Fizo aroba Satbi aroba B-Face aroba ande ukunda bande je Barundi kwere nkunda umuntu nkunda cyane ndavuga dramatic dramatic tena na double J ni umuntu nyari fresh kubera na umboye nka story umwe ngene yavuye nyene akapambana nyene akashika kure ni motivation kabisa dramatic nyene umusore nka jewe nyene uko nyaririmba nuko naje ndirimba ni style niyo nyene you know nka similarity nyene so yeah nabo nyene abandi nabaje ba Sadbi ba Big Fizo baja no ikibazo nkunda kubaza aba artist cyane cyane mwe mukira abasore mwe mukiri bato sivyo abantu bakunda kuvuga yuko ivyo mukora ko ari ibintu nyene byo gutumutwe ari ibintu bidafisiyo bijana iyo biva ngo muba muri ko mwirondereramwe inkumi gusa cyo bintu nivyo oya kubwiye ko nindi barabivuga abana babeshi me barabivuga ko ngo bamwiye kwironderera inkumi gusa oya kemi batandukanye muziki kubwira hari abantu bagira nyene simya kuma by'imuziki hari abantu bagira raga hari abagira ba dance hari abantu bagira ibintu vya rap ibintu nye vya cy'ubushamba kwere akini je office nyene kwa music iratandukanye music ni universal akini bivuga nyene muziki ate abantu batamba for example ravise nka direction ushaka kushika intumbero so ushaka kurimba bakobwa ntangora ushaka kugira nyene ati uronka ivyo byoshoboka akini ufise intumbero for example ngo ugene imbere uzana changing the world changing narrative changing our youth ivyo byoshoboka tanje ni mindset ufise yo go change the world kabisa ngo ebana muririmba muri ko mwirabira ko woronka inkumi zigwegera basi ubuzima buce bukomeza neza mu abantu sinimo kabisa navuganye na Nestor again
oya cyambwira ati naronse abagenzi benshi b'abakobwa ngiye mu muziki ati abana ari ndondera abakobwa arico cyari kinjanyemwo mba naravuyemo mba narahagarikije kuko niba ari abagenzi bo kabisa nari nabaronse wabagize afise abagore bangahe oya nta bagore afisemo nyene yavuze ati yaba narondera abakobwa mu muziki mba narahagarikije kuko barabonetse benshi b'inshuti zanje tuvuga ko ataribona arondera nico bituma n'uno munsi nkikomeza yego nawe nico kimwe waronse inshuti z'abakobwa nyinshi jewe si James and my fans supporters nivuga nyeti only girl ni fans and supporters hari nkumi hari abasore abatama hari you know bose you know Jenny sinatwa nk'ibintu nye interest ni supporters aba fans gusa ntakintu ziyandiri mu muririmba kubera ko mushiramo abakobwa beza cyora mu kubashiramo nta bindi biri nyuma yavyo byihishe nyuma y'ico kintu cyora bashiramo umukobwa zirimo nk'iryo bashutinge i Melbourne yitwa gute yari yakari kera hari kera ari bashutemwe za Melbourne hari kera kandi ko ndayikurabira muhungu ndayikuronkera nako nakura ndimbo nk'indirimbo stuck to you iyo ni akira ntangwe muziki wangu ni kera haraciye iminsi myinshi nivyo haraciye about 5 years nta bakobwa barimo batambaye na neza mbere ya ndimbo ya none ko yari yakira ntuyivuge maze ni take your time that's okay gacha kora nta kibazo komeza je iyo ndimbo yari yakera kwene kuvuga sinari nyene sina direction ndari fise nta kuntu nyene ndosha muzungu atambi ibintu nyene nkuko akini nyene ndimo yari fresh ku bazungu kora vyose ugira mu muziki in life ufise purpose ushaka for example iyo ndimo stuck to you ndayigize kwera mu cyongereza ko ndarondera aba fans wo from English wabo talk to me Australia ndasaga support yo muri Australia ntamwe muziki tera ndahubwira ukuri iyo ndirimo bashize mu ma TV umunsi nagize iyo ndimo basha mu ma TV ABC News bagama interview ngira ibintu byinshi kabisa kini nuvuye muziki kugira iratandukanye tena iragufasha mu bindi akinye urose direction bashize mu abakobwa bambaye ubusa nico tubashira nka interviews abazungu nivyo bakunda urabona nivyo bakunda nade abazungu nivyo bakunda njo basi kangira uku basi try ikintu kiri different izano muzukora uravyo uwo mukobwa ni umuzungu si umuzungu niwe wabo ngafata umuzungu ndimo mu cyongereza turangire imuziki washobora kugenda warashitse ma radio ahani yene nkama interviews meshi n'ama performance cyo bundi turirimbira ngo je t'aime urazi ifaransa ndakize gitoye banyigisha vuga twumve cyuzi cyose je t'aime chérie nanga mugabo bonjour comment ça va ça va bien and 3 4 5 6 7 10 ABCD acha indirimbo yawe iri kwirahitinga wedding day waririmbye iki ndarimbye iki uravuga iki what were you talking about okay bo uravye uko nabivuze muri Australia muri Adelaide tena nyene Adelaide actually tuve Australia abarundi cyane abakongomani Africans general bakuna ma wedding don't get me wrong mvuga ukuri so ndaravye okay wedding day kura je ni mu performance tera bakuna ku invite me ku ma shows kangira indirimbo wa wedding bantumiye ntingi kuririmba nyene mu afise wedding ndo baririmba akantu nyene nuko nyene acengira mareka afate nyene aka video harimo amajambo avuga gute muri wedding haro nyene amajambo yo gufashana nyene urazi encouragement nyene y'urukundo ngene ufata umukobwa umufate neza mubakanye kumukunda nyene ivo tu Jerry Brown amajambo yose y'urukundo fata rubaka byo gufata neza bubasi yabimenye gute none kubaka no to kubaka y'urukundo nyene uko nyene ubibona nuko cyenda bibona kwaye Jerry Brown n'abantu bayikwandikiye bayanditse kuririmba nyene by'urukundo ntukuvuga ati ndakubaka wowe ndakuba married urukundo n'urukundo n'Imana irabivuga nyene ni byiza gukundana dukundane twese ubwo n'urukundo nyene so nyene ukavuga ati nyene basi ukabwira umuntu ati dupendane nyene kama Yesu alidupenda siko nyone bavuga dupendane dusaidiane uko
nuko nyene turirimba uko nyene bibe bivuga dufashane dukundane ivo tu indirimbo zawe zose more than 80% yeah. zivuga ku rukundo love sio urukundo more than 80% ndazumviriza zivuga ku rukundo kubera iki Jerry Brown akunda gusunikwa cyane kuririmba urukundo kwera okay bo urukundo mwisi nubwo dukeneye nta bindi tene Imana irabivuga we need love in this world love is all we need hamwe twara nk'urukundo muri ino si ubona isi yohinduka ikamera you are better place urukundo ni very important kwera ukunze umuntu ufise urukundo ubufise nyene yo feeling ufise nyene kweri kabisa umuntu akunda afise love ko utakunze umuntu mwanka na interview nyene for example nkamba je to get interviews ndakuva to yawa tujewe ati vanga waboye ko nta rukundo mfise kwa ufise urukundo mutima wanje tena wowe ukunda ivyo hagira your job obviously cameraman aje nkundi akazi kanje ubwo ni urukundo so urukundo is very important ukunda nyene is very important Jerry Brown ntiyo baririmba urukundo cyane kubera yabaye hate mu rukundo bo uvuze ntabwo buririmba urukundo cyane kubera wababajwe cyane mu rukundo n'umukobwa cyane n'abakobwa kanaka oya je urukundo ndirimba je ni mu rukundo nyene nigo turinda mu isi nigo tukeneye mu isi akenye urabizi nyene mu buzima nyene hari abantu bakubwiye amajambo agutere nyene abakobwa baragukomerekeje mu rukundo wasi ubwa abakobwa n'abahungu nyene bashaka gukomeza bakubwiye amajambo oya n'abahungu je gukundana hari urukundo ye gukundana wabonye ushaka gukunda umuntu nyene for example it is my brother namukunda cyego urukundo nyene gukunda nyene cyane to boyfriend girlfriend no ubwo nyene rurimo akinje mabwa urukundo nyene as in general love is what we need general love general hari abantu bashaka let you down nyene for example ukunda natwese unko nyene ni muri kurazamuka tukamukunda tugusupportinga nuko nyene ngo nurukundo mbe urukundo rwa baby sugo sugo nyene suruga waririmbye muri jeteme mugwa muri jeteme niko waririmbye niko naririmbye dushiriza ko atoya jeteme twumve chete sherinanga yamotema nalingiyo iyo turi kumwe first of all I feel so good wife good life no stress. This kind of love is supernatural. Let me be your lifesaver forever. Oh. Yeah. Jerry Brown. Ona. Artist ariko arabikora neza ariko arazamuka aririmbira hano muri Australia akarimbira na hanze ya muri Australia kashika no muri za Tanzania East Africa yose ariko arayigarurira bukebuke bigenda bukebuke nta wamenya ejo ushobora gusanga Jerry Brown ibaye brand nini cyane Jerry yeah mufise performance izobera hano kuri Adorable Home Care Community Center ari nako turakorera ikiganiro uzoburimwo ndimo kabisa iyo performance bayishe gute Northern Talent Show. Talent Show. Yeah, nukuvuga itariki 28. Zuko 10. Yego. Azobari ku munsi wa gatandatu. Yes. Bizoba bimeze gute? Azobari gusa hari fire, only fire, nta kintu bavuga. Fire only. Ni bande bazobonekana? Hazobariyo abasane batandukanye, kubera je kunakubwiye nkunda motu culture. Motu culture ni kintu cyatari. So nukuvuga hazobari all the countries. Hazobari aba Nepalese, Chinese, Australian, you know, African, Afghanistan, so all the countries are coming together for this event. An event that you don't want to miss out. Kweli hazawadi fire kabisa. Tena hazawadi ma performance nyene, alenga nka 13 artists. Bizawadi shush. Bizawadi komeye. Na matike nyari fosayo, so get your tickets. Jerry Brown. Ubona community yokora iki kugira ngo umuziki wanyu ukomeze gutera imbere? Ngo dutangwe mu event. Okay, ushaka nyene imiziki yacu itera imbere kweri ingo uraba ama talent ufise ngaha muri Australia muri Adelaide especially. Tubise abantu nyene bafise ama talent lakini nta support ufise. Kwera support nyene iri ngaha muhira abantu Saturday there's no work uri muhira how TV ingo supporting aba artists ingo supporting your brother and sister kwa ntumenya tomorrow. Tomorrow is never promised. Yego. Washobora kuba ngaha tomorrow you know here. So ni byiza gufatana umuntu afise dream
ashaka kugera kure ingo umufata umugongo umufashe umuhe nka $10 hari nka discount code discount tickets ziriyo nyene ingo nyene to supporting umfashe nyene uraba ama talent ufise ngaha basi bakeneye ama ticket yanyu boyavana he amatike ari muri Eventbrite no kuvuga kwiyo flyer ushobora kugufata isimu ufise isimu ukagira aho hasi on the left side at the bottom hariyo QR code uchifata agasimu kawe ukachifotora ikiza straight kuri link kuraze ma technology amari amatike na $30 for adult amabana $10. iyo flyer twoyibona he iyo flyer iri hose umushaka kuyibona ngaha kuri Adorable Home Care nanjye ndayishirako hama shoboke ndayishirako hano hama iyo flyer ushobora kuyibona kuri social media yanje Jerry Brown muri Facebook hose kabisa tena uyandike kuri Google nibaza yoshobora kuza Northern Talent Show kweli kabisa tushaka muze kabisa muri support murabi gusa basi talent ufise nyene abantu bafise ama talent bariyo kweli yitwa Jerry Brown YouTube channel yiwe yitwa Jerry Brown wanditsemwo abantu cumubona kabisa reka nabereke basi barabeneza brand yiwe uciyibona izamuka ko ya Jerry Brown hanyuma ukirabira indirimbo ziwe nyinshi Instagram witwa ukunyenuko Jerry Brown nta gihinduka no kuri Instagram ne bazogenda batangaza bavuga cyane ibijanye n'iki giteramo cabo Jerry Brown hari cyo twibagiye ubona tuzogenda tutavuze Check shaka kubashima kabisa for this time as this time is it's a good time to be alive and it's a good time to be here and it's a Sunday it's a beautiful Sunday so ndavanye thank you for having me tena for example akajabona baha for those fans or like an inspiration or quote akanambwira aba fans banje no kuvuga vise nka dream Obviously kintu ushaka kigena imbere gisonga imbere give it your all ugiye 100% ubandanye kora abantu baravuga abantu bavuga kweli kabisa tena hari nyene abantu bavuga ati wewe ntushobora kugira muziki ntuzogera kure akina abantu bumviye mu mutwe bashobora kukugira to let you down so don't listen to them wewe ubandanye kabisa ugubandanya at the end of the day never give up put God first, better things will come. Nuko nababwira kabisa. Jerry Brown. Abantu bavuga ko waguye ngo babwire iki. Che kabisa sinaguye ndiho nyene urambura nyene I'm alive. Nuvuga je nyene ndi busy n'ubuzima. Tena fise nyene more project. Nyene urazi nyene sometimes sivyiza ku be out in public. Ora fise nyene big project how ukora nyene. Ushaka kuba surprising abantu. So fise ibintu nyene fise surprise. Abantu nyene bagateje naguye fise surprise for you guys. So nyene mugwe murindira muzaba yo surprise very soon. Jerry Brown turagushimiye cyane. Murakoze kabisa. Sawa. Tena asante.